Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kuri ya channel yanyu Muhuza TV. Uyu numwa tugiye ko bageza ko amakuru biko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagoroka nini n'ubundi kubiriko birava mw'ibaro rikuru rya Gitega ahariko arabera urubanza rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Arengiyome Bunyoni ndetse nabo bafadikanije dosiye. Kuri uyu munsi Arengiyome Bunyoni yongeye gusabirwa gupfungwa burundu we agasaba kwezwa. Mwiyungururizo urubanza rwa Arengiyome Bunyoni ruburanishijwe iminsi 2 gusa ruca rushirwa mu mwiherero. Ku munsi wejo humvirijwe yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagirizwe ivyahindwi ari vyo kuronka amatungo aciye mu nzira zitagororotse nk'ibiturire, gutunga ibigwanisha adafitiye uruhusha, guhungabanya itunga ry'igihugu, kugerageza kwica umukuru w'igihugu, kugerageza gutembagaza inzego z'igihugu zatowe, gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ndetse no kwitungisha mu buryo buteye kubiri n'amategeko akoresheje igihagararo ciwe. Ku munsi weje wa mbere hari humvirijwe kandi Samuel Destino Bamfumukeko yakora mu iperereza, we akaba yagirizwa ivyaha bibiri birimwo kumena amabanga y'akazi no kuburira Bunyoni ko ariko araronerwa hamwe no gufatanya mu caha cyugerageza gutembagaza inzego z'igihugu. Inayigira kabiri yo kuri uyu wa kabiri yaranzwa no gusozera imburana inyuma yo kumviriza babiri bari basigaye aribo Colonel Desire Uwamahoro intwaza ngo mu gipolisi ndetse na Kome Niyonsaba yari engineer canke se umuhinga mu bwubatsi wa Bunyoni. Uretse Bunyoni yari yasabigano c'ubuzima bwe bwose mu rubanza rwaciye mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka weze w'2023. Abo batatu basigaye bari baciriwe gupfungwa imyaka 15 umwe. Mu gusozera imburano n'ubundi umushikiriza amanza yongeye gusaba umucamanza ko wo mwiyungururizo kwemeza ivyo bihano vya mbere kuri abo bose yashengeje. Hari ibindi vyasabwe kongerwa ku gihano ca Bunyoni, we agasaba kwambikwa izera. Ibi rero ni ibihe? Ariko kuri Bunyoni hari ibindi umushikiriza amanza yasavye ko vyongerwa ku gihano. Ivyo navyo nukuri hadabu rya miliyari zirenga 24 mu mafaranga y'u Burundi, nuko ho cafatwa ubwo nyene imiduga n'amatongo yiwe nkuko biri mu rwaciwe ubwa mbere. Muri rusangi Bunyoni asaba ko yo kwambikwa izera akidegemvya kuko nkuko yagumye bisubiramo ngo muri urwo rubanzo umushikiriza amanza ntiyigeze azana ivyemeza ingene ivyo vyaha yagirizwa yabikoze. Ngo nk'ibigwanisha bivugwa ngo nta nomero bifise kandi ntivyigeze vyerekanwa muri sentare. Avuga kandi ko ibiturire umushikiriza amanza mwagiriza atigeze avuga ababimuhaye canke ingene vyangana. Ico kugerageza kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete canke ibintazi nk'abapfumu n'abarozi ntawuzi ingene yacisigwe kuko cagumye cumvirizwa mu mwiherero, haba mu rubanza rwa mbere haba no mwiyungururizo. Ariko na cane ku matungo yiwe Bunyoni yashimangiye cane ko atumva ingene yonyagwa ivyo yarondeye mu kiringo c'imyaka 15 atari mu kanya gato nkuko yavyagirijwe. Bunyoni yemeye ko afise amatongo yose hamwe 200 yubatse canke ndimwa, nazo imodoka zirenga 40 yemera ko afise, avuga ko harimwo n'imashini zo kurima. Desire Uwamahoro yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 15, nawe nyene yasavye kwambikwa izera akarekurwa ku vyaha vyo kumena amabanga no mu gufasha kugerageza gutembagaza inzego. Ico umushikiriza amanza yavuze ko bimwe mu kikigaragaza ari amafaranga yahawe na Bunyoni yo kubikora. Iyo ntwaza ngabo mu gipolisi ntihakana ayo mafaranga, ariko amwe avuga ko yayamuhaye nk'umuvyeyi, ayandi yamuguranye arungika umwana kwiga mu mahanga. Samuel Destino Bamfumukeko yakora mu iperereza nawe ahakana icaha co kumena amabanga mu kubura Bunyoni kari karondegwa. Abihakana avuga ko yabirementaниrijwe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga batacana uwaka ku kazi. Ico gihe kandi ngo yari mu karuhuko, ni nako agira kahakana icaha ca kabiri co gufatanya mu kugaragaza gutembagaza inzego kuko ngo ataho yahurira na Bunyoni. Umuhinga mu bwubatsi wa Bunyoni Kome Niyonsaba nawe nyene yari yaciriwe imyaka 15 yagirizwa gufatanya na Bunyoni kugaragaza gutembagaza inzego mu kumwunguruza no kumushira ivyankenerwa bimwe. Akavuga ko atacakirimo kuko yarasanzwe ari sebuja, nawe nyene yasavye kwambikwa izera akarekurwa.
Icyagaragaye muri uru rubanza nuko atavyabona canke amasura yahamagajwe ngo yumvirizwe. Abaregwa bari badondaguye amazina atari make yabo bipfuza ko boshika imbere ya sentare ariko ntiyashimye kubahamagaza. Urubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero. Ni mu gihe umukuru w'intahe akaba n'umukuru wa sentare Nahinyuzwa Emmanuel Gateretse yavuze ko uruzocibwa ruzomenyekana mu kiringo kitarenze ukwezi. Urwo rubanza rwatanguye rurimwo abantu 7, 4 bonyine nibo bunguruje, abandi 3 baciriwe imyaka 3 yo gupfungwa ntibashimye kunguruza. Alain Guillaume Bunyoni yafashwe mu kwezi kwa 4 k'umwaka uheze, umwaka w'2023, amaze amezi arenga 6 akuye mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Yari yatanguranye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwaka w'2020 akamukura mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2022. Uwo mujenerali w'ipete rya mbere nini mu gipolisi cy'u Burundi akaba yaramaze imyaka irenga 17 yama ari mu bibanza bikomeye vy'inzego z'igihugu kuva umuhari CNDD FDD yagwaniye ushitse ku butegetsi mu mwaka w'2005. Bisigura ko Bunyoni yaramaze igihe kinini ari mu mabanga y'ubutegetsi. Bamwe n'abandi bakagenda bavuga ko uru rubanza rwa Bunyoni ari urubanza ruriko ruracibwa n'ubundi rwamaze ingingo zizovamwo zamaze kumenyekana, kuko bigaragara ko atari urubanza rwerekeranye n'ibindi, ahubwo ari hangana riri hagati y'abagabo babiri aribo General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na General Alain Guillaume Bunyoni. Mu rubanza rwatanguye kuwa mbere mu wiyungururizo muri sentare Nahinyuzwa ikoraniye mu ibohero rya Gitega, aho apfungiwe kimwe mu vyaha bikomeye Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete n'ubundi vyagomye vyumvirizwa mu mwiherero. Abakurikira uru rubanza bakavuga ko ico cyaha hamwe no gutegura gutemagaza ubutegetsi ari vyo uru rubanza ahanini yarufatiye ko, bakanegura ko bitaburanishirizwa ahabona. Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere yagirizwe ivyaha 7 birimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ibiturire, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha n'ibindi. Mu kwa 12 guheze Bunyoni yakiriye umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, ariko wewe ahakana ivyaha yagirizwa. Kwibohero rikuru rya Gitega ku munsi w'ejo ingingo z'umutekano zari zakomejwe ahabera urwo rubanza rwa Bunyoni. Abinjira mu cyumba rwaberamwo babanza gusakwa kugera no mu birato kugira ntihagire ikintu na kimwe binjirana. Mu micungararo y'ibohero nta wacaruka n'abagemurira ababo bapfunzwe, nta wari avyemerewe mu gihe urubanza rwari ko ruraba. Intahe nk'uko nababwiye rirongowe n'umukuru wa sentare Nahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gateretse. Bunyoni yatanguye avuga ko amategeko mu rubanza rw'iyunguriza amwemerera kuburana yidegemvya, ariko ico gihe sentare ntabimwemereye kuko ngo atabishize mu nyandiko. Ivyaha yagirizwa vyose navyo arabihakana nk'ubwa mbere, nk'ico kugira amatungo adasiguritse harimo ibiturire. Akavuga ko umucamanza wa mbere atigeze yerekana bamuhaye ivyo biturire abari bo ngo yongere yerekane ingene vyangana. Aho kandi akaba yaraciye avuga yuko kumunyaga amatungo bafatiye kuri ivyo vyakorotse biva mu kirere bitumvikana, kandi ngo ntiyumva ingene bamunyaga n'ibintu yaronse imbere y'umwaka w'2006 imbere yuko haje itegeko ryo kugwanya ibiturire. Hagati aho yabwiye sentare ko ubu umuryango wiwe biwugora kubaho kuko amakonti yiwe n'ay'umugore wiwe yose bayugaye. Ku bijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gutunga amafaranga mu nzu, Bunyoni yavuze ko yari afise amafaranga akoresha ivya misi yose, ariko ayandi akayabika mu mabanki. Cyo kimwe n'ubwa mbere arahakana ko yahaye umugore wiwe isoko ryo gupangisha inzu yiwe yakoreramwo ari umushikiranganje. Akavuga ko amasezerano yo gupangisha yakozwe n'ubundi bushikiranganje bubiri bwari bubijejwe. Bunyoni kandi akiyamiriza icyaha cyo gutunga ibigwanisha atabifitiye uruhusha, avuga ko mu rubanza rwa mbere ivyo bigwanisha ata nomero zavyo zigeze zerekanwa. Agasaba ko bizanwa imbere ya sentare bikerekanwa. Ku cyaha cyo kugerageza gutemagaza inzego z'igihugu naco avuga ko bitumvikana ko yari kugitegurana n'umuntu nka Desire w'amahoro yategeka abapolisi bari kurushi, mu gihe Bunyoni nk'uko abivuga yari afise abajenerali nkawe n'abanyepolitike bakomeye bari gupfundikira hamwe umugambi bene uwo. N'ubu nyene nk'ubwa mbere ahagazwe ku cyaha cyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu, n'ubundi biragoma bishirwa mu mwiherero kuko ngo hagenda havugirwamwo amabanga akomeye cyane abanyagihugu bato bato bohava bamenya bakagumuka. Umushikiriza manza we akavuga ko mbere wa mbere atashizemo kandi yahadabu nk'uko nababwiye yari yaciye Bunyoni irenga imiliyaridi 24 z'amafaranga y'amarundi, kandi ngo vyategerezwa kunyagwa Bunyoni n'ubu ntibirafatwa. Ubundi
yumvirijwe n'ubundi naba bose bafadikanije dosiye n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Generali de Police Alain Guillaume Bunyoni. Bivuga ko rero uru rubanza rwiwe n'ubundi rurimwo ibindi byinshi vyoba vyinyegejemwo, ariko benshi bagafata ko ari hangana riri hagati y'abagabo babiri. Ni mu gihe mu ntara ya Rumonge hatuye ibisigarira vy'umuntu. Ibisigarira vy'umuntu yishwe vyaratuye mu nzu iri ku mutumba wa Nkayamba wa komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Inyuma y'umutaga umuntu umwe yarahagaritswe mu matozo y'igipolisi ariko araba. Amasoko yaho nyene amenyesha ko vyoba ari ibisigarira vy'umukenyezi. Ayo masoko nyene kandi akavuga ko yoba yarishwe. Iyo nzu yatowemwo ayo magufa nta muntu yayibamwo. Haraheze umwaka urenga abaguze ico kibanza nibo babonye ko hari amagufa muri ico kibanza imbere yo gutabaza intwaro. Bashitse abaserukira intwaro bafadikanije n'igipolisi baciye bazura ayo magufa. Muri ico kinogo harimwo ibitenge, ibituma hiyumvirwa ko ivyo bisigarira ari ivy'umukenyezi bivugwa n'ababonye ayo magufa. Bamwe bati ni amatati mu muryango. Ubundi iyo parasera ni ya Irene Kantungeko, umugabo wiwe Zakari Nintunze. Ni ya Irene Kantungeko, umugabo wiwe Zakari Nintunze yagomba ko igurishwa mu mwaka w'ibihumbi 2022. Rero uwo mugabo yari yapfunzwe imbere yuko arekurwa. Ico gihe Zakari yari yakubaguye umukenyezi wiwe. Mu nyuma Irene yari yanaseze yategura kuja gukora akazi hanze y'igihugu. Bitomagwa n'ababanyi bavuga ko bahora bibaza ko umugabo we yoba yari yaciye yimukira muri komine avukamwo. Uti simvukira ya Rumonge, yagiye kuba muri iyo ntara avuye muri komine n'intara ya Gitega hagati mu gihugu. Intwaro nayo kandi kemeza ayo makuru. Gushika ubu nta wari azirengero ry'abo bantu babiri bari bubakanye. Gusa igipolisi cemeza ko cagaritse umuntu umwe mu matoza kiriko kiragira. Uyu akaba ari umukenyezi mwene wabo na Irene yaratunze umwana wiwe, ariko akaba atigeze abwira umuntu n'umwe iyo mwene wabo ari. Abanyagihugu bo bagasaba ko hoba amatohoza yigenga ndetse n'urubanza rudahengamye nk'uko babandanya babivuga. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Kirundo abadandaza bashengejwe bagirizwa guhungabanya umutekano. Ibi vyo tukaba twabagajije ko n'ubundi mu makuru yacu yabanje. Nandi makuru menshi rero ariko aravugwa muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.